ngarutse nongera nshimira Imana. Uwo twarangishije ejo yitwa Dusabimana Marie Louise, yari yarabuzwe irengero guhera mu kwezi kw'indwi. Narababwiye ko atari bwanahembwe, yabonetse. Iyi ni inkuru nziza cyane. Reka ndabumvishe ikiganiro yagiranye na wa wundi yacamburuka ejo ndamuhaye ubutumwa. Luisa, Dame. mambo? Poa. Unajua kuna watu wananipigia simu kwa kijana mwingine, niliulizia nikaambiwa ni hao watu wanafanya kazi kwa radio. Nasema ni kama yuko sawa. Ni kama watu wa kwenyu wanataka pesa. Haya, zile pesa zenye tunakumbuka ile nyumba yenye ulikuwa ya Mr. Ride. Ndio nakumbuka. Hiyo pesa ya hiyo mwezi iko na Mr. Walid. Mr. Walid anagojea asafiri ende Kenya ndio aitumanishe. Aitumanishe kwa labda mama yako, ama sijui unataka itumwe kwa nani. Ile ingine ya kwanza ya Mr. ile mshahara ya kwanza yenye ilitumwa na STC. Yenye ulisema haikufika. Tulienda kwa bank tukaambiwa pesa ilifika na ikatolewa. Hiyo mshahara ingine ya pili iko na Mr. Walid. Mr. Walid akienda Kenya hiyo pesa ataituma hii wiki. Ataenda hii wiki. Haya, sasa. Si nilikuwa nimekuambia kama wakupatie namba ya ule nani Karifu yuko Dubai. Ule nani sikupatiwa. Hakupatiwa. Sikupatiwa. Sasa watu wa kwetu wanakutafuta. Haukuni nyumbani. Si njoo nataka simu yetu naisha, kinipea pesa ndafika naenda kununua simu. Ni sawa, lakini unaweza muomba madamu wako simu. Upige simu nyumbani uambie uko sawa. Sasa mimi naandikiwa message na watu sijui, naambiwa wanafanya kazi kwa radio huko Dubai, huko Burundi. Na mimi sitaki, na hata sijui kwenye walitoa namba yangu, kwa sababu upige simu nyumbani. Kwa hivyo piga simu nyumbani, waambie uko sawa, na uambie watumanishe ile namba yenye unataka pesa itumane. Si mwezi umeisha leo, utaisha kesho. Acha tu rendinda subiria juu nikiongea kwa simu ya madame watoto wataanza kulia na mimi ndaanza kulia juu wananikumbuka. Acha ndanunua simu yangu ndaongelea kusimu. Umepatiwa mshahara? Sijapewa na uyu mwumvise bariko baragirana ikiganiro na Louise, ni umukenya akora ku biro muri Saudiya. Nahamagaye ejo ndamubaza amafaranga ya Louise yari amaze gukorera mu mezi 3 yaheze. Nongera ndamubaza ubu Louise kuko abana biwe batakimwumva haheze amezi 3. Nyuma yo kumwandikira ejo mwarabonye mu kiganiro nabahaye, kandi muze murumviriza ibiganiro byose mu bimari, muze muranasumba ibyo nanditse n'ibyo byiza. Yaciye amburoka. Ariko ikibazo cyaciye gihindura intera kuko twaciye tugishikana kure, atibaza ko cyoshika. None inyishu yabonetse. Inyishu yabonetse ni iyihe? Mwavyumvise ko avuze ngo abakora ku maradiyo ngo barantelefonye, ngo bo mu masosiyete civile ngo barantelefonye, ngo bambaza ngo amafaranga yawe. Nivyo nyine twaramutelefonye turanamwandikira, kandi murumva ko yari yarabuze. Abakurikiye ikiganiro cyaho ejo mwarabonye Marie Louise ukuntu byari byifashe. Sibi gusa rero, yaciye yongera avugana n'umubose amufise nyine office. Uwa mbere bavuganye igiswahili ni umukenya. Reka mwumve aha naho aho imbere naho. Mutasem. Why your phone recording my call? Because Mr. Walid said I record to send to the Burundi. Okay, yalla 1 minute. Okay. الو. ايوه اعطيها الجوال معلش اختي اسمع. ايوه انقطع الخط، ان الجوال معها. ايوه لا معلش اعطيها. يلا معها الجوال.
Wala Lilian. Nachunga kesha kinipea pesa. Kama lendi ipa ndafika naenda kuuza simu yangu naongelee kusimu yangu. Juu nakumbuka watoto sana. Familia nakumbuka mama yangu, nakumbuka baba yangu. Sasa nikianza kuongea kwa hii simu ya madame wangu sitamaliza. Nachunga kinipea mshahara ndafika naenda ninunue simu yangu naongelee kusimu yangu. Ni sawa. Na namba yangu ilifika aje kwa hao watu? Kuna mtu umepatia namba yangu? Sinajua kama mamangu alikuwa na namba ya simu alikuongelesha hiyo wakati kwa na kuulizia gisi pesa zinaweza fika. Saa moja waliona hawanipati kwa simu. Wakaanza kusema nimepatwa na shida. Unajua kama nilitoka hapo. Nilikuwa hapo. Vitu vya hivi. Ni sawa. Hata nitoke huko sijaongea kusimu. Ni sawa. Wewe ukipata pesa ukinunua simu uwapigie alafu uwaambie wanitumanishie ile namba yenye ama wakutumanishie namba yenye unataka pesa zako zitumwe alafu zitatumwa. Ni sawa? Sasa wewe uko na namba ya Mere. Waambie kwanza mimi nataka itoke, pesa ni zako, waambie ukae ukijua. Wakuwe kuwa wanataka pesa zitumwe wapi. Si nilikuwa nimeshakupea namba ya Mere Mongee naye akakutumia akakuambia gisa naweza kuifanya. Kama nataka ya Western Union, kama nataka kupatia hii yenye ya Rimikashi ya Dubai kupatia simu amkuongea. Na sasa Luisa hakuniongelesha Luisa. Na sasa pesa hatuwezi tumwa tu hivyo kama hasija confirm kutoka kwako. Juu sijui kama ulibadilisha mind. So lazima confirm kwa sababu ile ya kutumana ku Western unaona kama inawasumbua. Sasa unaona. Zinaona zingetuma pesa ama pesa zingetumwa kama ujaulizwa juu tunaweza tu na ikuwe wewe tena utibadilisha mind unataka hivyo. Ni sawa? Mimi vile nataka wewe ukipata simu waongeleshe. Waambie pesa zitatumwa, wakutumanishie. Nataka kila details zote zitoke kwako. Sitaki zitoke kwa mtu mwenye yuko Burundi. Tu pesa ikitumwa vibaya mimi sitaki kulaumiwa. So vitu zote wakutumie wewe alafu unitumie. Ndio. Sawa. Nichunge mtame wangu akinipeleka kununua simu nyingine ndafika naongea nawe haina shida. Haya, sawa. Icambere babanje kumutera ubwoba. Bamubaza bati kwanza uyu mukozi wo muri Arabia kuri ofisi umwe yamborokejo yamubajije nshaka yabwiye umubose wiwe ngo ngomba yamutelefoni y'umubose wiwe ati ngomba ndikodinga ikiganiro mvugana na Louise kuko yarumvise ko tuko turamurondera kandi ivyo namubwiye nje ndabizi kandi hari n'abamurondeye n'abarabazi ati rero ngomba ngo ndikodinge audio ntuma ndayirungi ki Burundi urumva kwa Louise ndamwemeye cyane avuze ati jewe amusavye ngo arungike audio avugane n'umuryango wiwe bumve ko akihari aya mezi yose aheze urumva ntiyari bwigere anavuga n'ikintu na kimwe. Uyu munsi ni haciye abona yuko ariko Imana ishimwe da ntacyo reka bizibigende kunyene ngo rungike audio umuryango wawe ngo wabwiye kuri Louise ati oya ni bampembe umushahara wanje hanyuma ngure telefone yanje kubera ko abana barankumbuye sinoheza ku telefone. Uburo bumvikanye ko ukwezi kwaheze agomba ace bamuhemba umushahara wiwe ejo hamagure telefone hamavuga n'umuryango wiwe. Ibi nivyo twashaka. Mwari mwarindiriye iki? Ikindi kintu ngo Louise ngo ni watanze nimero yanje. Louise toyaye ati ntuzi ko mama wanje yari afise nimero yawe ariko nukuri nyine wa Louise nta nuwo twavuganye. Imana ishimwe ndabashimira mu bakobwa mu muri Saudi Arabia mwatabarije Louise kuko mwarakoze cyane. Nyine wa Louise nta nuwonze twanavuganye nukuri. No mu majwi nabasangije murazi nta biyo ririmo. Nta nimero yampaye mugo narayirose. Ikiro ni ikintu ciza cyane. Urumva arashaka we afise ubwoba ngo nibahaye ngo nimero ngo bare abantu banterefonye ngo abakina baki murumva bafise ubwoba n'ubwoba nka kubakurikirana barafise ubwoba kuko iyo barondewe nabo mu ministeri abijejwe bakaronderwa na ambassadeur bakaronderwa nande baragira ubwoba za muritura ambassadeur
mumubwire ingorane mufise mwe barundi kazi, inimero yiwe ngwiri ngaha, iyi ni nimero ya ambasaderi, zamuragira, zamuramwandikira mu telefone mubwire ingorane mufise azobafasha. Iki muza mugikoze neza cyane. Aho rero murakoze, ndabashimiye ko mwampaye inimero za Louise. Ubu ibintu bigiye kugenda neza, ariko rero hariho amafaranga yaraheraniwe, umuryango wiwe wasohoye ubutumwa ugenera bamufise. Nyaboneka nubwo muvuga ngo azohembwa ejo, umushahara w'amezi yiwe mwari muheranye, bisaba yuko nawo muwuduha. Reka ndabasangize ijwi, ariko iri jwi narihinduye gatoya kumva z'umutekano y'uwampaye aya makuru mu muryango wiwe, ntitwashatse ko amenyekana. hama Kumva z'umutekano nk'uko turashimye bisanzwe. cyane ko iyo nkuru twumvise ko Dusabe Marie Louise yoba yabonetse. Twagerageje kumviriza izo audio ziwe, ariko ico kibazo naco co kuvuga ngo amahera ngo baragiye kuri banki ngo basanga ngo amahera ngo yarabikuwe, mbega ayo mahera yoba yabikuwe nande? Ko twari twamaze kubamenyesha yuko ayo mahera yabuze. Umuntu twamubonye, ariko ayo mahera tuyashinja umuntu bita Sumayiri, kuko twaragerageje kumubaza ingene amahera yoboneka, aho kutubwira aca tubwira yuko amahera bashobora kuyaturonderera ngo yaciye muri Kenya, ngo yaciye muri Kenya, ngo azoza, ngo mugabo ngo arinze ashika kugira bikurikirane, ngo abazoyagabura kabiri, ngo nyimba ari amahera y'imishahara ibiri bisaba yuko dukuramo batwara ukwezi kumwe natwe bakaduha ikindi nk'umuryango. None iyo Western Union yo mu Burundi ko yari yamaze gutanga imyidondoro nk'uko n'ahandi yahora yacisha ko, iyo Western Union yacija muri Kenya kugira iki? Ko yavuze yuko yobidusabira. N'ukuri ayo mahera nayo nyene turayakeneye, kandi ikindi naco kuwa mbere bagira kigoro kurya nyene byagenze, kuko byaciye kure, byashitse kure, kuko iminsi twari tumaze tubarondera kugira bamuturonderere byari byarabananiye. Ubu rero ku munsi wa mbere tutamubonye Dusabe Marie Louise, n'ukuri ibintu ntibizoroha, kandi niyo mishahara y'amezi abiri yose turayakeneye, kuko Sumayiri ubwiwe twaramubajije atubwira yuko amahera ahari yaciye muri Kenya. None uwo mugore ko avuze yuko bagiye kuraba basanga yabikuwe muri banki, yabikuwe ryari? Yabikuwe nande? Ivyo vyose rero turakeneye kubimenya, ko ntiyari kutubwira ko yabikuwe hama Sumayiri nawe agaca avuga ngo kugira aze ngo nigice ku kindi. Ivyo bintu dushaka bive mu nzira, nta birenze kuri ivyo. Hama murakoze cane banyakubahwa, mwakoze ku kigoro, n'ukuri Imana ibahe umugisha, mubandanye uko nyene, mubandanye mutuja imbere uko nyene kabisa. N'abandi ibi bintu vya Dusabe Marie Louise bibera icigwa abandi. N'ikindi gihe umuntu yabuze uwiwe, ni ngombwa muce mumufashe hakiri kare, mutarinze kurindira gushika yaho umuntu arinda gutabaza, kandi muba musanzwe muzi yari, ariko kazi mufise ko kurungika abantu. Hama nuko muragize neza, mugire ibihe vyiza, murakoze. Umuryango wiwe ntiwemera yuko amafaranga ya Louise babeshe ngo yarabikuwe, ngo yarabikuwe. Ntayabikuwe. Banasaba ko amafaranga Louise yaraheraniwe y'amezi aheze bayahabwa. Nico basaba. Amafaranga ya Louise turayakeneye, nico basaba. Kandi nanje ndumva nuko novuga, amafaranga ya Louise nibayabahe y'amezi aheze, kubera ntibayabahaye. Iki ni ikintu gikenewe cyane, kandi gikenewe rwose rwose. Amafaranga nibayabahe. Ngo bavuze ngo yaratanzwe kuri banki, ngo arabikuwe, ariko yabikuwe nande? Udafite ziya nimero zibanga barongeye kuri Western Union ntibikunda. Bariko bamubaza uburyo bazorungika amafaranga, Louise azotanga uburyo barungika amafaranga. Mugabo mu bigaragara uyu Mukenya, nimba ari Umukenya wo kuri ofisi yamborotse ejo, ari nawe ariko aramuvugisha uwo amurondera, kubera ko yarimerewe n'amategeko, ashobora korera muri iriya mafaranga
adashaka yuko amafaranga yiwe atangwa kuko yariye canke ntawuzi uko, ariko niwe yabazwa kuko Louise amafaranga yiwe ntigeze agera mu Burundi, ngo uwavuze ngo barayatanze ngo atorwa n'undi muntu, ibi sivyo. Dusaba ko amafaranga yiwe arinze aboneka, yari yarabuzwe kuva mu gihe nababwiye, kuva mu kwezi kw'indwi, bisaba yuko arinze aboneka, bisaba yuko amafaranga yose kuva mu kwezi kw'indwi yiwe ayo batarisha umuryango, amafaranga yo bayamuha bakamuhana n'ariko kwezi wumva bagira bamuhembe nimba atari amezi abiri, biba byiza. Ndabashimiye mwe mu makuru, ngomba ndabibutsa ikintu kimwe, mukiri bazima mugifise ingorane mugombye gutabaza, tuma ubutumwa bugira gutya. Hari abantu bungika akaudio kagufi, ibyo bintu sivyo. Fata umwanya wungike audio nizo bandende ndayumviriza, utangire uvuge ati ndabaramukije, nitwa naka, amazina yawe yose, mvuka aha n'aha n'aha, intara ni komine n'umusozi, mama wanje yitwa naka na papa yitwa naka, jewe ndaha muri Saudiya canke ndi muri Oman canke ndi muri Kuwait, bivuga aho uri canke ndi muri Iraq, nashitse ngaha igihe iki niki niki, nsafirishijwe na ofisi yitwa ukunukunuku, ndahashitse vyagenze ukunukunuku, narakoze bigenda ukunukunuku, ingorane wahuye nazo uzivuge. Kuva ndahashika nimba warahembwe narahembwe, nimba utarahembwa sindahembwa, ingorane nagiye ndahura nazo nizi. Iyo audio izogufasha niyo uzoburirwa irengero ko tuzoyikoresha n'ifoto yawe na passport mpaka tugutoye. Mwe murungi ku audio butanu bw'ibice ntimuvuge iyi myirondoro ndababwiye, mwe ko muratugora mudutesha n'umwanya, ariko nta kundi ntashavyo ndabivuganye, ndiko ndabahanura nkuko nabandi bikora kenshi. Itonde n'isaha zose murazimara muri ko muravugana n'abantu baca babandikira ku gahinga mu kanya gatoya, ugasanga mugo uri kuratabaza canke aho gutegura audio yawe neza ngo witabarize uvuge ibibazo ufise, kandi uyirungikira atanka kuyisoma ngo ari ndende, ukarungika kanusu, ariko baza gucatinga n'abantu batagira akamaro, ukamara umunsi wose mucatinga. Reka ndabahanure rero, please ndabahanuye, nimba ugomba gutabaza urungika audio neza witonde, uvuga ibi vyose, uvuga amatariki wasafiriyeko, aho washikiye, ingorane bahuye nazo, nimba warahembwe canke utahembwe ubivuge, byibuze utume ubirungika muri audio zibiri mugabo ubivuge vyose, niyo zoba zitatu ubivuge vyose. Ucuvuga ingorane ufise rero ukuntu zatanguye, aho zigeze naho zigeze uwo munsi, canke ushobora no kubivuga ingorane zawe zitaraba, ubona biriko biragenda nabi, audio ukabura yibitse, ukavuga ati je mfise imeze kuno, ukayimpa ukayiha umugenzi wawe akayibika, kuko iyo ugize ingorane nyinshi gufasha murabikora bizobafasha. Ntimwibagire gufotora passport zanyu hakiri kare ngo mubitse amafotokopi abavyeyi banyu canke abagenzi banyu canke mu zindi zibabikire, kuko iyo ugize ingorane ufise passport biroroha ko ikibazo cyawe ubuserukizi bw'u Burundi muri Saudiya bugufasha, ariko utayifise biragorana ko gutora. Gira amahoro. Cyo naba nibagiye namwe muzovyishirira.